haheze rero imyaka 3 twarashoboye no gushika ku rwego rwo kwakira amahiganwa ya Afrika. Rero no munsi aya mahiganwa mwaje kudutemberera, mwaje kurorera n'amahiganwa ya Afrika. Turi mu bihugu byakira amahiganwa ya Afrika yo gusiganwa n'imodoka aha muri iki gice cya Afrika, eka ni no muri Afrika yose, ko ni ibihugu twaratewe iteka, ni ibihugu bishika gusa 4 byakira amahiganwa mu bihugu zose 54 byo muri Afrika. Aho bitandukaniye nuko aya mahiganwa ya Afrika ahuza abantu baje bava mu bihugu bitandukanye bagahiganwa n'abadereva bo mu gihugu cacu. Twari dufise n'ivyo mahiganwa duhora dukora localement, n'ayo mahiganwa yaduhaye uruhusha rwo kugira dushobore kwerekana yuko tuzi gutegura n'amahiganwa mpuzamakungu. Mwiriwe neza, murakomeye, jespere ko meze neza, muguwe neza, mushimana nkuko dushimana muri BI. Gloria Munezero kuri micro, nkaba ndi kumwe n'umuntu ajejwe ibintu bya hari mu makurso. Nashaka ndamuha ikaze yidondora bariko baratwumviriza kugira dushobore kuganira. Murakoze cyane Gloria. Jewe nitwa Negamiye Adon, nkabanjejwe amahiganwa muri rishirahamwe ryo gusiganwa n'imiduga muri iki gihugu cy'u Burundi. Hama tukaba tubahaye ikaze ngaha muri hari zobera Ingozi. Yego murakoze cyane. Nkuko mwabyumvise hazoba hari kuva yatanguye no munsi lo 14 ikabizorangira lo 16 ngaha muri Butanyerera Ingozi. Benshi bahamenyereye muri Ngozi. Nari mfite ibibazo bikensha kumubaza se kwa hari bwa mbere ni giki hari ku bantu batayitahura, ni ryari yo yaratanguye kuba mu Burundi, ni ibintu byinshi bijanye na hari nashaka kumubaza, ndamuha ikaze rero ashobora kutwishura kuri ibyo bibazo. Urakoze cyane. Hari n'umukino wo gusiganwa n'imodoka. Uyu mukino ukaba umaze imyaka irenga 50 muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Uburundi ni igihugu kizwi cyane mu byo gutegura aya mahiganwa. Byatanguye kera mu gihe ababirigi baraha, mu nyuma n'imvukiro z'Uburundi zirashobora kubibandanya. Harageze igihe bimera nk'ibihagarara gato mu myaka ya 90, ariko guhera mu 2013 byarasubiye kunaguka, hari irasubira iramenyekana. Hanyuma haheze rero imyaka 3 twarashoboye no gushika ku rwego rwo kwakira amahiganwa ya Afrika. Rero no munsi aya mahiganwa mwaje kudutemberera, mwaje kurorera n'amahiganwa ya Afrika. Turi mu bihugu byakira amahiganwa ya Afrika yo gusiganwa n'imodoka aha muri iki gice cya Afrika, eka ni no muri Afrika yose, ko ni ibihugu twaratewe iteka, ni ibihugu bishika gusa 4 byakira amahiganwa mu bihugu zose 54 byo muri Afrika. Ibihugu 4 gusa bishobora kwakira ayo mahiganwa nivyo bishobora gukwiza kugira ngo bibe bikwije ibisabwa. Ico gihugu kiba kimeze haba hasabye ibiki kugira ngo igihugu kije mu bategura mu bakira ayo mahiganwa? Ego kugira mushobore gutegura amahiganwa hari ibisata vyinshi mutegerezwa kuba mwaraciyemo. Bararaba ibijanye n'ingene amahiganwa yitabirwa, bararaba ikijanye n'umutekano mwibarabara y'amahiganwa ariko araba, ikabakaraba n'ingene amahiganwa akurikiza amategeko. Aho rero ingene bica bigenda, ishirahamwe mpuzamakungu yo gutegura ivyo kwiruka rica rirungika abariserukira kugira bemeze yuko dukwiye kwakira ayo mahiganwa. Rero haheze imyaka 4 baraje, inyuma y'iyo evaluation baca baraduha uruhusha rwo gushobora kwakira amahiganwa ya Afrika. Hari haheze imyaka 30 tutakira ayo mahiganwa. Amahiganwa ya Afrika ariko hari hasanzwe haba hayandi mahiganwa ya hari atarayo muri Afrika. Bitandukanye he none? Aho bitandukaniye nuko aya mahiganwa ya Afrika ahuza abantu baje bava mu bihugu bitandukanye bagahiganwa n'abadereva bo mu gihugu cacu. Twari dufise n'ivyo mahiganwa duhora dukora localement, n'ayo mahiganwa yaduhaye
uruhusha rwo kugira dushobore kwerekana yuko tuzi gutegura n'amahiganwa mpuzamakungu. Nibaza ko kugira ngo bategure hari nk'uko nyene wari uriko urabivuga, nibaza ko hariho amabarabara asabwa. Ayo mabarabara ngaha mu gihugu cacu yoba ari mu ntara izihe, hanyuma ayo mabarabara aba ameze gute exactly? Muri hari nta amabarabara asabwa, duca mu mabarabara acamwo iyindi miduga. Nabonye umenga ko tutakoreye Ingozi kuri centre, twabanje kumanuka mu Yego nivyo, dukorera hirya no hino mu makomune atandukanye, turaraba amabarabara afise amabarabara meza, amabarabara y'ivu. Ntidukorera mu mabarabara y'ikaburimbo, iyi miduga yiruka mu mabarabara y'ivu kubera amapine yayo n'ingene zikozwe kugira ziruke mu mabarabara y'ivu, amabarabara asaba ubuhinga bukomeye kugira bashobore guhiganwa. Rero niho dukorera amahiganwa, hama tumaze gutora ayo mabarabara bashobora kwirukamwo, tuca dusaba abo muri izo ntara kugira baduhe impusha, turasaba impusha n'ibintu dutegura hafi amezi 6 imbere yuko twakira amahiganwa. Nico gituma babivuze mu nama muri iyi conference yuko bisaba uburyo bwinshi kugira dushobore kwakira amahiganwa. Gushika ku munsi tuyakiye haba hariyo ibintu tukiriko turashira mu ngiro, kandi urumva ubuhoho byose n'ukuri bimeze neza. Ku munsi w'ejo yatanguye amahiganwa no munsi, ejo tuzosubira tuje guhiganwa mu makomine atandukanye, mu atandukanye n'amabarabara yugaye. N'ababajije mu gihugu cacu n'izihe ntara zishobora kwakira hose arashobora kwakira amahiganwa. Turagira amahiganwa mu ntara ya Bujumbura, turagira Igitega, kera yabera no muri za Rutana, uwabera Ingozi, hose n'ukuri harashobora kugira amahiganwa. Ariko n'ikindi kintu dushira imbere ni ikintu kijanye n'uburaro, kuba abantu baze kuturara bashobore kuronka aho barara. Nivyo twama dusaba cane cane intara zitandukanye ko bokubaka amahoteli akwiye kugira dushobore kuzana ayo mahiganwa abantu bashoboye kuronka aho bashikira. Nico kintu nyamukuru naco dora turabira. Murakoze cyane. Urukino rwose rugira amategeko. Nayahe mategeko agenga urukino rwa hari ngira niko no gusiganwa k'imiduga? Yego, amategeko araba ibintu vya hari ni cane cane ikijanye n'umutekano w'abapiloti batwara hari. Bategerezwa kuba bafise permis. Imiduga batwara mwabonye ko ari imiduga itameze co kimwe n'iyindi, irubatsemo indani kugira hagize nk'isanganya bagira ntibashikirwe. Navuze yuko hari n'igihe bambaye impuzu zigira muzu ubona bambara, impuzu zibafasha yuko hagize n'umucanwa waduka mu modoka bashobore kuva muri iyo modoka ataco babaye. Urumva nayo mategeko cane cane aranga urukino rwa hari. Hama ku ruhande rw'abapiloti, ku ruhande rw'abaraba nabo amategeko baraba nuko bakurikiza ivyo tuba twabasavye. Hari ibibanza biba vyateguwe barabiramwo, tukabasaba ko ivyo bibanza bigumamwo. N'ikindi tubasaba nuko bumviriza amategeko tuba twabahaye, twashize muri ntuzemo y'amahiganwa kugira tubashe kuronka umutekano wabo. Ntihagire umuntu mubegezayo kugira ngo ntibagire ama-accident. Birashobora gutuma bagira ama-accident kubera mbona babirabira kure. Ego, dufise ibibanza tuba twarateguye abantu barabiramwo. Ivyo bibanza bituma yuko abo bantu baraba mu mutekano ntangere, ata kintu binona ko gishobora kubashikira. Ego, murakoze cyane. Hanyuma nshaka ndababaze cyane nyuma evolution guhera mwaduze ko haheze imyaka 50, ubu unye donc amahiganwa ya hari aba mu Burundi, mugabo haheze imyaka ine kwakiriye amahiganwa yo ku rwego rwa Afrika. Nirihe tandukaniro ugereranyije na kera? Okay, nabivuze yuko Club Automobile Burundi ihari imyaka 50 irenga, ariko muri iyo myaka 50 bahora bakira amahiganwa ya Afrika. Navuze yuko inyuma y'imyaka 30 guhera muri za 90 amahiganwa ya nyuma ya Afrika yabereye ngaha muri za 90
kuva ubwo ntiyasubiye kubera nga yasubiye gusubira kubera nga guhera muri 2023 rero urumva evolution niyo habaye evolution ku kijanye n'imiduga yakora hari imiduga ya kera yariruka ikazunguruka uburundi bwose igashobora kugira amahiganwa bakiruka indwi yose bariko barazunguruka nivyo kera vyari biryoshe kuko ivyo vyarafasha yuko abantu bose intara zose zibona hari hama mu nyuma imiduga yaragira irevoriwa ubu rero imiduga ihari ni imiduga inywa ibitoro nka birya vy'indege hama ugasanga inywa nk'iritiro rimwe kilometero 2 n'igice bagira minota ingahe none kenshi tuba twabaha ibirometero biruka dutegerezwa kuba ibirometero biri hagati ihiganwa ryose ibirometero biri hagati y'180 n'amajana 3 kugira bashobore gukora iryo higanwa ubutsinze ni 180 ubutsinze turaba umwanya bakoze ivyo birometero ego turabashimiye cyane nibaza ko tuzobandanya tuba kumwe mwakoze cyane mwese mwatwumvirije ego mukabimana bane namwe abe mu vyane no mu banyu